Yesu ashimwe dusangira amajambo dusanga mu gitabo cy'Umusiguzi igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo urushira umwe guhuzuye rufatanye n'impore ruruta amashi yuzuye afatanye n'ubutame no guhahamira umuyaga. Dusangirira ijambo rivuga ngo impore yo mu mutima. Kugira impore yo mu mutima ni ikintu cyankenerwa cyane ata muntu numwe yocirengagiza kuko bica bituma n'ibindi byose bigenda neza. Ntushobora kugiriranira ubumwe n'abantu udatekanye mu mutima. Ntushobora gukora ibikorwa neza ujejwe udafise impore yo mu mutima. Ntushobora gutanga amahoro mu muryango udatekanye mu mutima. Abagukikuje ntibashobora kumererwa neza ngo batekane nawe udatekanye, ntibikunda. Impore ni cyankenerwa cyane kuko naho bufise bike ariko ufise impore yo mu mutima birabukubumba gusumba umuntu afise byinshi ariko adatekanye aguma yiruka aguma hahamira ubundi butunzi bwinshi. Mbega isoko y'impore yo mu mutima iva hehe? Usomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 16 harabivuga neza isoko y'impore. Ibike birimwo kubaha Imana biruta ubutunzi bwinshi burimwo guhagarika umutima. No mu Migani 16 umurongo w'8 naho nyene havuga ngo ibike birimwo ubugororotsi biruta inyungu nyinshi zirimwo ukugabitanya. Zaburi 37 umurongo wa 16 ibike y'umugororotsi atunze biruta ibihinda by'abanyakibi benshi. Aya majambo tuyasomye ucutahura neza isoko y'impore kuko utamenya impore ahiva no kurondera iyo mpore byo kugora. Isoko y'impore yo mu mutima iva kukubaha Imana ikava mu bugororotsi. Ivyo nivyaba muri wewe nukuri uzogira impore yo mu mutima. Hanyuma umaze kugira iyo mpore yo mu mutima ni watunga bike uzotekana. Burya ntibisaba ko turinda kugira ibitayega kugira tugira amahoro yo mu mutima twumve dutekanye mu mutima. Haba namba kugira utekane mu mutima bisaba kubaha Imana bigasaba no kuyigororokera. Impore igaciba mu mutima wawe hanyuma ibyo ufise bigashobora kukubumba. Pawulo rero nawe yarandikiye Timoteyo aramubwira ngo kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise birimwo inyungu nyinshi koko. Ni vy'ukuri wubasha Imana ukagira bike bikubumbe kandi ibyo bituma haba mwinyungu nyinshi kuko ucugira impore yo mu mutima bigatuma ubana neza n'abandi ugaha impore n'abandi. Murumva ko inyungu birimwo ari nyinshi cyane kandi birakurinda gukora ivyaha kuko burya iyo umuntu yumva atabumbwe acarondera guma hahamiye biturira ashobora kubijya mbere no kwica umuntu arashobora kumwica kugira aronke ivyo adafise kugira ngo ashobore gutunga. Ariko iyo ubumbwe ugira bike ukaryama kare hanyuma ukumva kumerewe neza mu mutima bukeye ukarondera ivyejo. Burya dufise ivyuno munsi dutekane ivyejo bibara bejo kandi Imana ku vyejo iramenya uko ibigenza. Nuko rero impanuro yanje niyivuga ngo rondera kugira impore yo mu mutima. Ari bike ari vyinshi bizosha bikurikira. Yesu abahezagire.